Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turongeye kunezerwa twuzuye ivyishimo mu mutima umunezero ko kuraduduriza twongeye guhura namwe muri uyu mwanya mwiza umwanya nama nabwiye ko iyo turonse tunezerwa cyane kuko turabitegura kubwo ubu buzima umwe akaboneka undi ntaboneke iki niki ingorane zikaho muca muvyumva none ariko koko umwanya nk'uyu yubonetse biratunezera tunezerewe rero no guhura namwe muri ca kiganiro Go Deep tugeze ku gice ca 11 c'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana murumva ko tukigejeje hagati na hagati kuko gifise ibice 22 ariko kandi mwaramaze kubona abatarabibona navyo murabe neza hariho igitabo kindi twinjijemo igitabo c'abikorosayi tuza twigira rero mvuge ngo iki parallele biriya parallele iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana mugabo tugifatanya kandi n'icete Paulo yandikiye abikorosayi ubwo rero emwe mwitegure mutora gatebe mwicare murumva ko ivyo kwiga birahari iki gitabo umuntu aza kidusigurira ni Aime Kazimire Harerimana umutumire ntarahinduka mwaramutsebe mahoro cane Justin umeze neza turakomeye turashima Imana amazuru gute klima yahindutse ariko kandi ni ibintu bisanzwe ego kuko ni ibintu umuntu amenyereye none rero kandi Imana ishimwe ego ko yongeye kutwemerera ko tubandanya tuvugana ku vy'amajambo yanditswe muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana ego kandi nongere ndabashimire ku kwitanga mugira mukarondera abantu bashobora gusigurira abantu ivyanditswe mu ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bashobore gutahura ivyanditswe ikigira kabiri kugira ngo ibi vyanditswe vyereke abantu canke bitahuze abantu kwigihe kiri hafi abantu bashobore kwihana neza no kwitegura kwakira umwami wacu Yesu Kristo kuko ari hafi kuza yego nije nari gutangura ndabashimira kubera ko muri mu batahuye ubwa mbere ko ubu buryo bushobora gukoreshwa mu kwigisha abantu murumva inyuma yanyu nshimira mwarimu Yoshua nawe yaramaze gutangura kutwigisha ico gitabo c'abikorosayi ariko kandi numva noshimira by'umwihariko na mwarimu Adronis cyo kimwe na korale yiwe aho mvuza abantu bibururi uko nabo iyo bateguye ibintu barifuza ko bishikira benshi kandi ugiye kumviriza usanga koko byari bikeneye ko abandi bantu bavyumva bitoba ibintu by'abaho nyene ubwo rero nibaza ko mwatahuye rijya jambo ni Paulo nyene yajyandikiye Timotheo mu cete ciyo ca kabiri igice ca kabiri n'umurongo umenga wa kabiri nyene ahavuga ngo ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabo navyinshi nawe uzobiha abantu babizigirwa bashobora kuvyigisha abantu ico nico gikorwa rero muzamukora bakabitaho ni mu bitwigishe natwe tubateza abantu Imana ishimwe twagejeje ku gice ca 11 n'umurongo wa gatandatu uno musi tuca dutangurana n'umurongo w'indwi dusenga Imana hanyuma twinjire Imana turagushimiye uri Imana yacu nziza idukunda ni wewe watumye ibi bimenyekana ubicishije mu musavyi wawe Yohana uvyita ibihishuwe uvyita ibintu bitugaranye ibintu bitanyegeje bihishuwe kugira ngo umuntu wese ashobore kubitahura umuntu ashobore kubiraba abisome avyibonere n'ushobora kuvyumva kandi abo bose bashobore kubitahura nico ugomba ko abantu bose babitahura Mana nubu ngwino dushigikire kugira ngo dushobore kubitahuza abandi babitahure nabo baze bashobore kubitahuza abandi nkuko umukozi wawe Paulo abibwira Timotheo turagushimiye rero Mana kuri wo kwizigirwa kandi kudushigikiye muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu amen kaze
ubuheruka twabonye muri iki gice cya gatandatu twarangije turiko turabona abagabo babiri bazoza mu gihe c'amagume akomeye ku murongo wa gatandatu bazoza baje kugira ngo bashingire intahe Imana mu gihugu ca Isirayeli bazoba arabavugishwa kandi twabonye ko abantu bazoba bafise ubushobozi buzotuma umuntu yogomba kubagirira nabi bashobora kumanura umuriro ukabaturira. Twarabonye kandi ko bazafise ubushobozi bwo guhindura amazi agacika amaraso bagakora ibitangaza bikomeye kugira ngo abantu bashobore kwemera. Ariko ngaha inkuru nziza nkuko twabibonye ni muri iki gice kigira kabiri c'intambara ni gihe ishengero rizoba rimaze imyaka 3.5 riri ku bicu ririko rirasanganira umwami ririko rirambikwa ririko rirahembwa ivy'ibikorwa. Muri iki gihe rero kizoba ari igice ca kabiri igihe ishengero rizoba rigiye imbere y'Imana rigiye Yesu agiye gupresenta umugeni imbere y'Imana abwire Imana se n'abamarayika ati ngaba abona naragiye gucungura ca gihe nari mw'isi. Imana ishimwe. Ku murongo w'indwi havuga ngo kandi nibaheza gushinga intahe mu Kigiriki bongeye ko intahe yabo igikoko kizoduga kivuye ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibice. Kandi nibaheza gushinga intahe yabo inkomezi zose zikuzimu ntizizoshobora guhagarika bavugishwa gushikaho bazoba bahejeje gukorana n'Imana. Nta na kimwe rero gishobora guhagarika umuntu agendera mu bushobozi bwa mpwemu yera mu gihe ariko arashitse ivy'Imana yamuhaye gukora. Nubu umuntu wese ari mu ruhande rw'Imana nta kintu na kimwe gishobora kumugwanya ngo kimuhagarike kimutsinde. Abagwanizi ntibabura, abagwanya igikorwa c'Imana ntibabura. Batobiya na basani barati nubu baruzuye no muri iri shengero ryacu bariyo bakora uko bashoboye kugira ngo bagwanye igikorwa c'Imana. Ariko abantu bose bari mu ruhande rw'Imana nubu no babwira ngo bareme naho intambara zisugereje hirya no hino. Umuntu ariko arakora igikorwa ashigikiwe n'Imana nta kintu gishobora kumugwanya ngo kimutsinde kuko Imana ibiri mu ruhande rwiwe. Imana nishimwe. Amen. Yesu yaramaze imyaka 33 gusa igihe yarangiza igikorwa ciwe. Si kibazo uko twobatungana mu myaka nitwaheza gukorana n'Imana izoduhamagara dutahe mugabo nibishobora kuba imbere yuko turangiza c'Imana yadutumye gukora. Igikoko kizoduga kivuye ikuzimu nkuko twabonye mu gice ca 9 ikuzimu na hantu hibohero hafungiwe abadayimoni. Nico kimwe no kuri iki gikoko kivugwa mu gice ca 13 na 17 ni Antikristo. Inkomoko yiwe iragaragara. Muri ivyo turabona Patruki kuzimu mwibohero ry'abadayimoni. Twarabonye ko Satani atarakororerwa ikuzimu nkuko abantu benshi babivuga canke bavyibaza ko Satani ari kuzimu. Ariko twarabonye ko Satani yakororewe mu kirere. Ariko igihe kigiye kuza azokoroka ashike hasi ariko aragwanya ishengero, ariko aragwanya ihanga rya Isirayeli igihe ishengero ry'Imana rizoba ryamaze kuduga gusanganira umwami ku bicu. Satani nawe azokorogwa. Amaze gukorogwa azomara imyaka 7 kwisi ariko aragwana. Mugabe igihe Yesu azoba aje kuganza isi azoca afatwa abohwe ateregwa ikuzimu kumara imyaka 1000.
igikoko rero kizoduga kivuye ikuzimu, kizobagwanya kibaneshe kibice. Antikristo rero azobona muri ico gihe ko bavugishwa babiri bapfuye, mugabo inyuma yuko baheraheje igikorwa cabo. Umurongo w'8, imivyimba yabo izogaragara. Mu Kigiriki bavuze ngo izogaragara mu nzira zo mwibarabara ryo mu gisagara kinini. Nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa, kandi n'umwami wacu canke mu gitabo cyacu handitse ngo umwami wabo, muga mu Kigiriki bakujije ngo umwami wacu yabambwe. Imivyimba yabo izogaragara mwibarabara ryo mu gisagara kinini. Kwica abo bavugishwa kuri Antikristo ntibizoba bihagije, azona bagangarika mu nzira z'igisagara c'i Yerusalemu. Turazi kwibarabara turazi kwigisagara kivugwa ahari Yerusalemu, kuko mu mpera z'uyu murongo turabona ko cari cyo gisagara nyene Yesu yabambiwemwo. Kureka ikiziga ntigishingurwe karagakengegwe canke agasuzuguro karenze urugero. Mu gihe c'imisi ya Bibiliya nta kintu caragakengegwe nko kudafubana umuntu iteka, nkuko tubibona muri Zaburi 79 n'umurongo wa 3, Abami ba mbere 13 n'umurongo wa 22, n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 8 n'umurongo wa 21. Nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa. Sodomu cari gisagara kirangwa n'ubusambanyi bw'agahomera bunwa. Bavuze Sodomu na Egiputa, bavuze Egiputa n'iki gihugu nyene gihari ubu turabibona. Yego, tugira tubibone no dushobora guca tubitahura neza. Sawa. Carimwo abasambanyi bahebuje b'ibitsina vyose. Uyu munsi ubwo busambanyi tubusanisha n'ubw'isodomu, kuko uwo musambanyi busambanye bufise inkomoko isodomu. Egiputa cari kibanza abantu bacururirwamwo bufuni na buhoro. Abasenga ibigirwamana no bari buzuye n'abandi bari mu ntege nke babarizwa muri ico gisagara, nkuko tubona muri Kuvayo 1 n'umurongo wa 15, Ezekiel wavugishwa n'Imana Ezekiel 23 n'umurongo w'8. Ibi biratanga indondoro y'ukuri kuco Yerusalemu izoba mu gihe c'amagume kizoba igisagara cuzuyemwo ubusambanyi, ubugizi bwa nabi, gukorerwa amabi y'ubwoko bwose n'ubunyantege nke budasanzwe. Mu mwanya wo kuba igisagara cera nk'uko Imana yari yarabitunganije, Yerusalemu izobaho iri mu bunyantege nke cane. Aha ngira ngo ucutahura ca kibazo waruhejeje kumbaza. Umurongo w'9, kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazora imivyimba yabo imisi 3 n'igihimba. Ntibazobabazwa, niko bavuze bakurije mu Kigiriki, ariko muri Bibiliya isanzwe handitse ngo ntibazokunda kwiyo mivyimba yabo ihambwa. Kandi abantu abo canke abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga, ibi nibishaka kuvuga ko ari isi yose. Iri jambo abantu riba risobanura ikigwi kinini udasobanuye ubwene gihugu bwabo. Ijambo amoko mu Kigiriki ni fulg, kandi risobanura umugwi w'abantu bari hamwe kubera basangiye amaraso canke kubwo kuba hamwe mu bigwati canke bagahuzwa kuba umuryango umwe. Indimi bishaka kwerekana abantu bavuga ururimi rumwe. Amahanga bishaka kuvugwa imigwi y'abantu biharije ubwoko.
bazora imivyimba yabo iminsi 3 n'igihimba. Iyi si yose izokwitegereza iyo mivyimba. Birashoboka ko hoba no mumbonesha kure ivyo bimare iminsi 3 n'igice. Abayuda barizera ko iyo umuntu agumijwe hejuru hari mwemu yamaze gupfa yoshobora kugaruka akaba umuntu muzima. Vyoba arico gituma bazoreka iyo mivyimba mu nzira kugira ngo ntihazobe ugukekeranya ko abavugishwa bapfuye koko. Ngaha ano kwibutsa muri uku kwizera kw'abayuda igihe Yesu yakiza umwana bari bagiye guhamba, abayuda ntibavyizeye ko ari Yesu amukijije, ko bavuga bati umuntu yapfuye amasaha 8 atarahera umumarayika wiwe arashobora kuza akongera akamuzura, umuntu akongera akaba muzima. Vyaraboroheye rero kubwira abantu bati Yesu ntabahende ngo yamuzuye, ahubwo n'umumarayika wiwe yagarutse aramuzura. None kwa Lazaro naho bace bavugiye, ni naco catumye Yesu yanka kuza kuzura Lazaro canke kumukiza Lazaro ataracikana canke kuza ngo amuzura agicikana. Yagomvye wa mwanya uhere, abantu banze bihebure, abantu banze babone ko bitagishoboka. Nico catumye Mariya amubwira ngo aramaze kunuka. Muyandi majambo gati ntibigikunda, ntibigishoboka. Mugabo Yesu kuko yari afise ubushobozi bwose aramubwira ngo niyo wizera urabona ukuboko kw'Imana. Nawe yaciye agashira mu iminsi 3 yose. Kwari kugira abantu abemeze ko urupfu n'ukuzuka biri mu kuboko kwiwe. Ntibazobabazwa, niryo jambo bakoresheje mu Kigiriki. Ntibazokunda ko iyo mivyimba yabo ihambwa. Mu gihe cabiriya mu bisanzwe umubiri wapfubwa uwo munsi nyene wapfiriyeko. Kubwo gutesha agateka bavugishwa bazomaza imivyimba yabo ku gahinga iminsi 3 n'igice. Umurongo w'icumi, abari mu isi bazonezerwa, bazobitamba ku muvyimba barungikiranire amashimwe kubwabo bavugishwa n'Imana batoneka abari mu isi. Abari mu isi bazonezerwa, bazobitamba ku muvyimba barungikiranira amashimwe. Ikintu kirengeje n'ugwanko abantu bazogirira aba bavugishwa n'Imana n'inyigisho batanga bizotuma abantu bagira umunsi mukuru bamaze kumva ivy'urupfu rwabo. Hazotangazwa karuhuko maze abantu bose bo kwisi barungikiranire udushimwe. Uyu ni wa mugenzo wariho mu gihe ca Bibiliya uko habaye umunezero munini, nkuko tubibona muri Esteri 9 umurongo wa 19 gushaka kwa 22 no mu gitabo ca Nehemiya 8:10 n'umurongo wa 12. Kuko abavugishwa n'Imana batoneka bari mu isi. Igituma c'ivyo vyose nuko bumva ko batazosubira ukundi kugogwa bumviriza inyigisho zabo bavugishwa n'Imana babiri. Nta kindi kintu carushirije gutera intege nke umwana w'umuntu mu gwanko nko kumviriza ukuri kw'Imana. Nuno musi iyo abantu bumvise ukuri kw'Imana barakugwanya, mbere n'ababivuga bigatuma babagirira ugwanko rwishi. Umurongo wa 11, iyo minsi 3 n'igihimba ishize impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo, baravyuka barahagarara. Mu Kigiriki bavuze ngo ku maguru yabo ubwoba bwinshi butera ababaraba. Abandi babavugishwa bishwe, base kubahamba nk'uko umenga ni gihano.
bo bari bazi kumenga nukubahana, ariko wari umugambi w'Imana kugira ngo bongere bazuke babe bazima. Iyi minsi 3 n'igihimba ishize, impwemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwe, baravyuka barahagarara ku maguru yabo. Umunezero waba bazomerezi babi uzoba mugufi utarenze iminsi 3 n'igice. Impwemu y'ubugingo ivuye ku Mana isubira ukundi kwinjira muri abavugishwa. Bibiliya muri ubu buryo irerekana bihagije ko Imana ariyo soko n'inkomezi vy'ubugingo, nko tubona muri Zaburi 103. Iki kintu kiratwibutsa ivy'ukuzugwa kw'amagufa yumye muri Ezekiyeli igice ca 37 umurongo wa 5 gushika kwa 10, n'abami ba kabiri 13 n'umurongo wa 21. Ubwoba bwishi butera ababaraba. Mbega wo kwibaza ukumaramara kw'abo bantu bagize kubona baratamvye bagatarika kubw'urupfu rw'abavugishwa n'Imana, hanyuma mu kanya gato bavyibonera n'amaso bakabona bazutse bongeye kuba bazima. Vyonashoboka ko baciye bongera gufatwa n'agatengo k'ubwoba, biyumvira ko abavugishwa bongera kubatonekesha inyigisho zabo n'ibitangaza. Umurongo wa 12, bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti, nimuduge muzino. Baduga mu gicu baja mu ijuru, abansi babo barorera. Bumva ijwi rirenga rivuga rivuye mu ijuru ribabarira riti, nimuduge muzino. Abavugishwa n'Imana babiri ntibazutse kugira ngo babandanye kwigisha, kuko igikorwa cabo bari bakirangije. Ubu rero bahamagawe ngo baje mu ijuru. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Itesalonike 4:16 turabwirwa ku munsi umwe umwami Yesu azohamagaza ijwi ishengero ryiwe ngo ritahuke imuhira. Iryo jwi rizoba ari ijwi ry'umukuru w'abamarayika. Birashoboka ko amajambo azokoreshwa azoba arayo avuga ngo nimuduge muzino. Imana nishimwe. Baduga mu gicu baja mu ijuru, abansi babo barorera. Imana akeshi yabonekera mu bicu, na Yesu yaduze mu bicu, nkuko tubona mu vyakozwe n'intumwa 1:9. N'ishengero nyene umunsi umwe rizoduga mu bicu, nkuko Paulo avyandikira ishengero rya Bitesalonike 4:17. Rizoduga gitabijwi ry'uwatubambiwe kera, ry'uwadupfiriye kera. Azohamagara abantu bose bamwizeye, abantu bose bapfuye bamwizeye, bamusanganire hejuru ku bicu. Imana yacu nishimwe. Amen. Umurongo wa 13 no tugomba kurangiriza ko inyigisho z'uno munsi. Uvuga ngo uwo mwanya isi iratigita, ikigira 10 caca gisagara kirasenyuka. Uko gutigita kwica abantu ibihumbi 7. Abarokotse cyane mu Kigiriki bakoze ijambo rivuga ngo amasigarira, bategwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyenijuru. Uwo mwanya isi iratigita kugira ngo agatengo k'ubwoba kongerekane. Imana izoteza ugutigita kw'isi kugira ngo bantu babi, bantu bari mu bwoba babonye bantu bazutse, igero bazabona baduze bwa bwoba batewe n'ukongera kubabona ari bazima. Imana izobwongereza no gutigita kw'isi, bagira ubwoba, bihebure, bavuga bati vya bintu birakomeye. Ikigira 10 caca gisagara kizoca gisenyuka. Kimwe rero ca 10 c'iki gisagara ca Yerusalemu cose kizobomoka gisenyukire hasi
muri uwo mutingito uzoba ubaye mw'isi. Uko gutingita kandi kuzokwica abantu ibihumbi 7 hejuru y'icya 10 c'igisagara kizoba casenyutse. Abantu ibihumbi 7 bazokwicwa kuri iri jambo. Abantu mu Kigiriki hakoreshejwe amajambo avuga ngo onamata canke ontonapon, bisobanura ngo abantu b'amazina canke abantu batandukanye. Hano hashobora kuba rero havugwa abantu bategeka canke b'abarongozi. Kuri uwo munsi nibo bazohura n'uwo munsi mubi. Amasigarira canke abarokotse bategwa n'ubwoba. Mu Kigiriki gutegwa n'ubwoba hakoreshejwe ijambo ryitwa phobos, risobanura ngo guhindishwa gashitsi. Ukuzuka kw'abavugishwa n'Imana babiri, ukuduzwa kwabo mw'ijuru mu bicu, nuko gutigita kw'isi kwasenyuye icya 10 c'igisagara n'abantu ibihumbi 7 b'amazina atandukanye bakicwa, bizotuma abantu bo kw'isi bahinda gashitsi bapfe, bahimbaza Imana nyenijuru. Kubw'ibi ntiduca dufata ngo habaye ukwihana kukuri canke ntihabaye hakiriho ubushake bwo guca urubanza kw'Imana. Mu gihe c'amagume aba bantu ntibigeze bihana canke ngo bakizwe, gusa mu bwoba barimwo baremeye ko ivyariko biraba bibabiza icuya ari inyishu iva mu gikorwa c'Imana mushobora vyose, nk'uko tubona mu gice ca 2 c'igitabo ca Yakobo 2 n'umurongo wa 19. Ni ngaha turangirije inyigisho z'uyu munsi. Nahawe wewe udukurikirana, wewe utwumviriza, wo gutahura ibi ukabishira ku mutima. Jambo ry'Imana rivuga ngo igihe kiratwegereje cyane kuruta aho twizereye. Hariho ibintu biriko birasamaza abantu, hariho ibintu biriko biratuma abantu bareka Imana bagakora ivyo bishakiye, bagahendwa n'isi, bagahendwa n'umubiri. Ariko nagira ndakubwire wewe unyumviriza, kwigihe cawe ari iki co gufata ingingo ukihana ivyaha, ugahindukira ugakurikira Yesu, ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo uzucike iki gihe kigoye isigiye kubona abumvise amajambo y'Imana. Imana ibahezagire. Amen. Ikiganiro c'uno munsi kigarukiye hano. Ico tubasaba no kugisangiza inshuti n'abagenzi. Natangwe ndababwira ngo koko ivyo kwiga biriho. Murumva ndabisubiremo ko dufise ibitabo bibiri turiko turiga. Tuza twiga ikici vyahishuriwe Yohana tukigejeje hagati. Tuza twiga kandi n'icete Paulo yandikiye abikorosayi. Gitabo kimwe umwarimu ni Aime Kazimire Harerimana, kindi gitabo umwarimu ni Joshua Ndayizigiye. Mwarimu Yoshua Ndayizigiye. Ubwo rero muratumiriwe kubikurikirana byose kugira ngo mwumve ibivugwa muri iki no bivugwa muri iki. Umwami Imana bahezagire. Amen.